Ubisanzwe urukundo rafise ama stress menshi. Urazi stress z'urukundo zotuma uja muri bus amukibagira kwicara. Nukuri vraiment urukundo rufise stress nyinshi ugasanga ugiye urumva urukundo ku stress z'urukundo urashobora kugira stress ku buryo uvuga basere kandi basukiriwe basindire ushibonye busukuntu narigeze gukonsoma ticket ya 20000 kuva ngano mu Kirundo ngiye guhura n'umwana wa 13 ans. Wari ufite imyaka ingahe nimba atari banga? Narifise ma 20. Ma 20. Ngiye guhura n'umukobwa mbona kana mama we. Nikindi leta yaduhindurira amakarte simu kagira amakarte simu y'abagore n'abagabo. Kubera ari ukuntu bitugora ugasanga ari ugasanga umugabo yashize ko nk'umukobwa wiwe cyangwe ugasanga yashize ko umugore wiwe ugasanga ari toto ndogo nyene ugacuja ko rero ngutangwe kuvuga ugasanga n'umugabo uri kuravugisha ifo rero ko bahindura amakarte simu y'abagore n'abagabo. Oh yareka reka ivyo bintu hama ndashimye kuba nshiye mu rubanza rwatanguye nkashikanja uru n'urubanza nko gushika muri mariage yatanguye yo kwiyarurira ugashushikira kuranjari iramukiye kuja kwiyarurira. Nabiboye je nabonye inja rero n'impanuro z'abantu bagufi kwera indero iva hasi. Indero impanuro z'abantu bagufi tasi umugabo mugufi Bahe ngaha anya mu guhanura turamwizeye kwera indero iva hasi. Abantu barebare no guteka turazi ntitubizi kwera ubwonko bwacu buri kure y'isafuriya. Mu bisanzwe abakobwa bagufi nibo bazi guteka. Kubera ubwenge bwabo baburi hafi y'isafuriya. Okay, Arine. Ingorane nayo y'abantu barebare. Umuntu muremure afise ubugugu bari burebure. Mugabo umuntu mugufi afise ubugugu abari bugufi. Niyo ngorane y'abantu barebare. N'ingorane y'abantu bagufi. Umuntu mugufi ari kure yifashe nkuko umengana igikombe cha Champions League. Cyangwa umuntu mugufi iyo umubonye ari kure yisukishije nk'ama dread cyangwa ama menshi ukwibaza ko ari inanasi. Kurongora umukobwa mugufi ni vyiza ariko stress zizaye iyo watasha ku kazi ugasanga yamisuye ari akurindire ko wanikuzanikiye. Urazi aho biryoheye ufise umugore mugufi uri muremure ashobora kwambara ishati yawe nk'ikanzu. Ikiza naco cyo kugira umugabo mugufi nukiyagiye gukoresha imiryango y'inzu yiwe acage navuga ngo munkorera amadirisha kugira amahera abe make. Akanyuma kw'abantu bagufi vraiment na kintu kiryohera umuntu mugufi niyo yahuye umuntu mugufi amusumba araryoherwa. Ushaka kuvugere ko Bahe yabonye komanda ataryoherwa. Man, samblage yo même sinarayikoze man. Kandi rero umva ari inspiration ivyo wanje. Ari uri umuntu mugufi uri kumwe n'umuntu usumba. Vraiment gumugira ngo Hello bakunzi wa Bishop TV ndabaramutse cyane ngira ngo murabibona uyu munsi kungena ibintu bisa neza. Arine mbona ibintu bimeze gute? Ibintu ni gado ngira murabona ko turi kumwe n'aba abashitsi novuga ko ari bashasha ku TV yacu hama reka tubahe ikaze mugabo mbona basha merehe aha merehe mugufi ninde mugufi ninde wowe nyene wivutse karibu kuri Bishop TV turamukiza bakunzi ba Bishop TV. Bon ku mazina yanje nitwa Bahe izina nkoresha ry'umwuga wo memeur. Ndaramukije abakunzi ba Bishop TV aho muri mwubaho. Hello guys, ku mazina banyita Classic for Real Official niyo mazina yanje y'akazi ariko izina ry'ukuri ni Nsengiyumva Ibrahim. Cyangwa gasa ushaka ukantazira ni Mahuba. Hello abakunzi ba Bishop TV kuri mikro muri
mwanya muri kumwe na Idrissa Sinzobakwira amazina y'akazi ni ngo dutwenge hamwe ndasasa kubaramutsa hama mutwitege turi kumwe uyu munsi mu kiganiro na TV ya Bishop TV mutwitege byinshi vraiment tubafitiye ndamweje hospital ngenda gusubiza oya oya ntaje kandi aguheretse Hello guys, amanda baramukije bakunzi ba Bishop TV. Ku mazina yanje nahawe n'abavyeyi nitwa Gateka Jospe. Nitwa Gateka Jospe. Muga amazina twovuga ko ari amazina y'akazi. Ana amazina y'akazi nkaba kuri page nitwa Jospe Burundi. Mugabo gasha ntazira nka fata uko biri cyangwa Black Focus. Muhererezi wanje nawe antukanye kabibwira nawe nyene. Ndo muhererezi wiwe arambesheye. Yando muhererezi. Okay. Nanje nibaza nitwa Irambonarine Wanyamaze ubu wambere. Yego, nije ndekana mbere nce mbo wambere. Harakana nabonye uyu munsi ngo waragize mariage n'umuhererezi bigenda gute? Ntavyo nabonye jewe wabibonye natubwiye. Wagapostize rati barire basi turamusavye. Turamusavye. Bakunze ba Bishop TV ndashavuye jewe ariko ndapfusha. Barase kutubwira sha nanje nitwara Irambona Arine muramenye kuri Bishop TV mu biganiro. Ego ngira nivyo bari basabye. Hatarusigaye bagira n'izina ryawe. Arine ira. Narine Arine niyo. Hama murabibona ngo ndi kumwe n'aba memeur. Ngo dutwenge hamwe Bahe urabaha uyu munsi ndibaza ibintu biragenda neza. Oje kawaida ndafise aho ntangirira ibintu ntanga. Ni kuri Facebook n'ahandi. Yombwire ndandaguhe namera mfise je nogu. Musariro Fibi kweri daba na musuhe. Uno musugiye kurabona agapost kamaze nk'amasaha 5 gusa. Antukareka umunsi baritega gutwenga nkuko mama batwenza ngo imbavu zabo zaraheze zivunagurika kubera mwebwe tujambo muvuga batanabazi ku maface. Ariko uyu munsi nazanye ibintu by'amateka murabibona. Hari abantu benshi batabazi. Jospe bandi ndazi ntimubazi face mubarabe neza cameraman. Pradensere nziza mugira ngo baone neza mu mazi. Okay, hama ni mu kiganiro kuza impano nkuko mubimenyereye. Mbega hajya umbabarire ndipfuza kubona umuntu yitwa Ngara ari hehe ndazi nakunzi ba Bishop TV barakeneye kumubona vuba mutwereke. Bon Ngara umukeneye we mwandikira umusabe adresse hano kunda kurotera amanuzoshe muhurira biroroshe kandi biraboneka ko ariwe yaje kurondera ko byari kuboneka ko hari kuza umukobwa umwe ariko haje wa kabiri cyabiboneka ko yaje kurondera Ngara yaje kwirondera Ngara ahubwo kubwivyo nafate mu bari Ngara kuko none nk'ubu Ngara umubuze nawe nacho urarondera uza gusubirira Ngara baseceze mugira mu kibanza mu mwanya ndavyiga ko nta kibanza basi kugira ngo turaza kumuha amanimero turi bane turaza kumuha inimero basi araza gushazisa nyene mu muntu nyene yo bakeneye muri place ya Ngara. Ntacho ndamutelefona Change tugire parodra. Nacho jewe murabanje mwese basi mwese murabanje nababwiye kari mu kiganiro kuza impano konge kugarukamwe kandi ubugira iyo umuntu yumvishije memeur yumviki yo tahuri ki mu Kirundi umuntu yumvise memeur mu Burundi kwanza iryo jambo ntibarimenyereye memesi batwita ba memesi nivyo uvuze mu memesi babimenye vuba wowe umubwiye ati je nandi kudukuru dutwenza gusaba biba bibaye ubu musiguye gusa rero biko biraza baramenye bavuga ba memesi tuko turagerageza amenye umumemeur kubivuga kawaida umumemeur n'umuntu atwenza abantu bivanye mu nyandiko mu bintu yandika mu jambo rimwe kwa rubu kandi si nyandiko izari zo zose ni ijya nyandiko
iriko amajambo hejuru biri kumwe n'agafoto munsi niyo bita memes baba niba bari kwibigabo bimeze ngo Ngari y'amafoto nyine muyakura kuri Google muyakura bon zijya foto zirasirikirana nk'uko uri kurakoresha Facebook ubona agafoto nyene kabereye gukoreshwa kuri memes tugatora muga hari amafoto yamaze kuba populaire kuri memes tuyazi kuri memes gusa kenshi usanga ariyo dukoresha kubera abajanye n'amayide wacu jewe ariko nshaka kumenya vyama byancanze sinzi yuko je bicanga jenyene antwa hariho n'abandi bantu bicanga murafise ukuntu mufise udufoto amafoto yose ntimuyakoresha amafoto ariyo yose mukoresha udufoto tumeze ukuntu hano nyene nawe ukabonye utarasoma n'ibiri hejuru wumva wotwenga asha tujya dufoto mudukura he dukoresha umwanya dukoresha urumva uraraba ifoto ukacurana n'amajambo ushoboye gukoresha bavuga ati ndabikoze birajyana n'amajambo ku buryo umuntu ntiyabona ifoto akabona n'amajambo acabona ko nibyo byo wavuze ko ari byo kandi niho biryoheye niho hari ubuhinga bwa memes aho umuntu ashobora gukora memes isa amajambo atwengeje mugabo bivanye n'ifoto yayishizeho ugasanga ni memes nitwengeje mugabo hari indi foto naho amajambo badatwengeje usanga birajanye bica bimera neza gose hama hariho ukuntu mukunda gupibriya ku majambo y'urukundo si misi yose mugabo kenshi usanga zirya bavuga memes cyangwa memes okay bavuga memes mu gifaransa ni meme ndibaza ariko mu cyongereza ni meme oya semerie bijambo rimwe mfate ko bavuga gute mu cyongereza ni meme ico kizongora kuvuga vuga basi memes ngo memes subiramwe memes basera kuntu wenza basenda basabi mbega nayo mvuga iki ndavyibagiye ko mukunda gupibriya ku nkuru z'urukundo ikunda ntavyibagiye nasha tubwira basi kubera ko mukunda gupibriya ku nkuru z'urukundo afata ko tupibriye ibintu by'urukundo nuko ni ibintu biri populaire ku bantu tuba tuzi bibabako cyo tuba rero dukraya nyene gasanga twakoze memes y'urukundo kubera tuba tuzi ari umuntu usanga vyarashikiye cyangwa bizoshikira akazobisanga biriko icyo tuba rero dukora ku nkuru z'urukundo mu bisanzwe urukundo rafise ama stress menshi urazi stress z'urukundo zotuma uja muri bus amukibagira kwicara nukuri vraiment urukundo rufise stress nyinshi ugasanga ugiye urumva urukundo ku stress z'urukundo urashobora kugira stress ku buryo uvuga basi kandi basukiriwe basindire basi urumva ndire basi mu bandi me abantu bakibaza kuri kurarira kubera buryo umuntu yafuye alors que n'urukundo kugize kujya none gatongaruke ngaha nk'ubu iyo muri ko murandika ubwo memes bwanyu niyahe ntumbero mwiha imbere ko mwandika bon kwanza icambere na mbere kwanza kugira kwanza wandika ikintu gishobora kwatsira abantu jana nigiye ibihurimo urumva ibiyo kwanza urimo kwanza urabona ngo abanyeshuri bahejeje exeta deja nabonye umutipe wacu amaze gushira kwa kantu kajanye na exeta je igihe bagitangura exeta narashize ko bijanye na exeta usanga kajya kantu kabaye populaire ukuntu bico ni cambere kwanza tuyisunga icya kabiri wisunga irya foto hama icya gatatu ni bya bindi rero wicara ukaraba igiti ugatareka nguremwe memes hayi ukaronka nka memes ijana ugakoramwo zibiri ugasuzishira kwiyumvira ego ama none nakahe kamaro ko kumumemeur hari inyungu birimo ego kamaro ko gukora memes cyangwa kuba umumemeur harimo inyungu kandi nini kandi inyungu iyo birimwo nuko tumenyana n'abantu benshi iyo twari kuba tutari abamemeur ndibaza ko tutari guhura namwe mugabo kuri rero turabamemere ego nce tuma rero iyo ni inyungu ya mbere ama ni inyungu zikurikira turaza kuzibabwira iyo mugabo ni inyungu ya mbere kwanza bon akamaro ko kuba umumemere icyambere yakivuze je nk'ikindi no kongera ko iyo ubaye umumemere kubera kujya kuntu usanga abantu bakumenyereye birakugora yo kushavura par exemple nka je ndashobora gushavura nkaba nimereye nawe kubera mugabo kubera kenshi gutwenza ndabikorera kandi kuri stati apara ya Facebook nkorera kuri stati ya WhatsApp no kuvuga rero mba nashize kakantu iyo rero hageze
nkagira ingorane nkashavura urumva rero birangora gushavura kuko abantu baca baza banyagisha batwenga nkiyumvira rero ku gushavura byanje bikagenda bitsindwa abusanga nyene ni ibintu vyiza ko memeur vraiment c'est bon. Reka ndamwunganire mbe mwari muzi ko kuba umumeme ari ikintu gituma umva atashari ugiranira n'abantu kuko nka je nta bifu zihaba je nta bifu ziba kabisa tubwira yuze wose umumeme Dejura mwishuri. Nako ndavuga ati je kabada abahungu abakobwa abamama abapapa bose tuvugana neza nta muntu ndabona tugiranira beef kubera memes nkora umwe wese arafise ko yavyumvise mu mpogera ngo abone yuko ari mu memeur iyo mpana yifise nka wewe ingodo twenge wavutse twenga nyene canke wakuze twengesha abantu vyisangamwe vyaje gute mugira wewe je kwanza ahanini ikintu cyo gushapura wapi ndacirinda sana bo je ndi umuntu nkunda gutwenga no urashobora no kunuka nkabona umengo c'est normal naguma nkafata nyene simple nkitwengera canke kandi nkagutwenza hama bo kume ukunda navyisanze mu kundi umumeme urabona sikuvuga ngo naravuse nyene cyangwa umumeme oya urumva naratoye inspiration ku bandi urumva twasa ari abantu twabonye bari muri game ucusanga nyene bakakuryosha ubijya urumva ukuntu babikora nawe urumva bakoze ikintu ugacura nka mwide nawe iwawe bagakora ikintu ukaronka mwide iwawe nawe ugacupima umaze gupima ukabona nyine kijya kintu abantu bajyaye valeur ukuntu ugacuvuga bon reka mfatiranye je uko niko nabyisanzemo vraiment ngaho nyene kugira ngo ubone yuko basha mu mbabare cyaraniye gusubiramo je mu ntungu ko nyene kugira ngo ubone ko memes yawe wanditse dake wa publiye yakunzwe n'abantu bibona gute y'abantu bagututse bagutukiye kuri status muri commentaire kuri Facebook okay memes yawe yakunzwe cyane uraza utangura kuyibona ku mastati y'abantu benshi bayipostinze ya memes iba yabaryoheye abantu bose ahanini bo abamemere n'abantu ubatuka bagatwenga deja je mbonye muri commentaire umuntu ambwiye rofa ndaryoherwa iyo wakoze memes hama muri commentaire akazi bitutsi kuvuga ari umuntu watushije niho rero biba biryoye kuvuga rero iyo memes yawe yakunzwe kubera ari umuntu watushije baraza gutuka ari benshi cyo bituma rero badututse turaryoherwa ati vraiment hajyano arafata none ko muhora mutwenza abandi ku muhora mubatwenza ku tuntu mwanditse umunsi ho mubatwenze live turaba twenze live none ani byatanguye vraiment ibindi ukeneye n'ibyaha hari gihe muvuga kantu tugwane urazi ukuntu kuva mushika ngaha ukuntu maze gutwenga uri kumwe na sheri abantu horo twenguko ntoro twenguko vugisha ukuri ndi curo ucenga nkuko nigabonye message ari mikaje mugabo niyo ncuro izu bwa kabiri apare ukuntu hatwe ya mbere niyi iyo ubonye memes no kuba uri kumwe na twebwe iyo niyo ncuro ya mbere izi imbere iya kabiri ni ari mikaje ya gatatu nayo ni mu gihe akubwiye ati ngosanga kuri banki ya kane urayizi igiye kubaza iyi nimero za kuzana izini ryahe iyi nimero tukuringikiye ko amahera tubwira izina ry'iyi nimero kugira tumenye ko ari nimero yiwawe nini jisi uvuye kuri memes ikintu cyaka bigitanga umunezero na mahera icya gatatu murakizi apana imana ari ku rundi rwego imana nkubi guhamagaye ntiworyohe imana vraiment imamagaye udapfuye ikibazo nuko twokwanga kugera biraryoshe imamagaye nafuye ariko upfuye abamarika bace guterura ariko ivyo tubireke ivyo ni birebire muriko muravuga ati ngo imana iguhamagaye udapfuye na musi imana yaramuhamagaye aragira ubwoba ariro mweswe wewe ngo iguhamagaye utarinze guca mu rupfu ivyo biraba narinzi ko naco gitwengeje cyane kuruta urumva yuhamagawe n'Imana ariko sinavuze gupfa abasha abo yahamagaye mu ndoto ni benshi ukasa nk'ubu urashobora kuryama
ngenda bahakarorero ashobora kuryama ukacurota nyene uri sinzi nk'ikintu ca mbere umaze kurota mu ndoto kuryohera n'iki kinjohera yarose amahera kuri mukashi oya ikintu ca mbere imaze kurota ikanjohera oya ntakiriho mu ndoto biragoye urumva urakirota kikakuryohera muri uwo mwanya nyene mugabo vyose rero sasa ugasanga zari indoto bica bibiri narigeze kurota umu ex wanje bamuhevye ico nico canjoheye je narose nduzi indege muta indege ko mbiduge nca numva alarme y'indege irikiravuga ngiye kuri telefone uko ndasanga navyuse ndake yo tugaruke gatoyi mu kiganiro cyacu ndave tuja kure nyene mugiye kuraba ngaha aba memeur canke umwuga wanyu be n'umwuga burya n'umwuga sawa umwuga wanyu woba ufise ikibanza kingana gutaha mu Burundi bon jewe kuvyo mbona memes ifata nk'ikibanza ca mbere nga mu Burundi mu bindi bintu vyose bibiha abantu umwidagaduro kuryoherwa vraiment je mbona yuko memes ifata ijya mbere hari umunsi hariho abantu benshi usanga atamusi yarada postinze memes mugabo indirimbo ntigera ipostinga memes indirimbo nazo nyene ziri mu bintu biryohera abantu mugabo memes izo bwa mbere memes igituma izo bwa mbere nakantu gatuma umuntu atwenga kandi ariko umuntu usanga yiriwe mu vyiwe yarusha panitse gusa amaze gushika kuri page yiwanje akabira vraiment akumva ryohewe basi yibagiye bimwe yaho yarimwe ikindi kintu gituma rero memes izo bwa mbere ni kubera nakantu gatwenza umuntu atiri warafata umwanya munini urasoma memes muri 5 secondes ubuhejeje kuyisoma wayitahuye ukatwenga mugabo ugiye kuraba video fata 5 minutes 10 minutes umva bisaba concentration ndende memes rero kubera rero zinyaruka kurabwa usanga ugasoma 5 minutes 5 secondes 10 secondes niyo mpamvu je mbona yuko nikintu giha umunezero ca mbere abantu nga mu Burundi kuko no ku mastati wa muzisangako mbega nyine aba memeur mwoba mu Burundi mwoba muzinanye nka mwese muri ku rwego ruhe sinzi ko hariho nk'ama groupe muhuriramo canke iki mwakiduha kumwe aba memeur ni benshi mu Burundi sonombe ni kuri ni benshi umuntu wese abuze icakora ca bumemeur umuntu wese yajeje ishuri akabura akazi ca bumemeur ariko bon ariho abantu novuga twatanguye kare urumva dufise mu experience nk'imyaka 2 turiko turabikora ibi bintu usanga tuzinanye urumva twarundiranye tugitangura cha tubikintu kimwe urumva niyo usanga ibintu byinshi tubikorera hamwe turiho vraiment turiyo durafise groupe WhatsApp duriyemo ari groupe WhatsApp kwanza y'abantu bose novuga abantu bose utugiye gusura mu memeur ukatwereka page yawe ukaduha memes yawe cha tugutereramwe direct ugahuramwe n'abandi aba memeur harimo aba memes harimo aba memes mbega nanje ko groupe yanyu ndimo ndiki ndiki ko ari groupe y'abafana y'abafana umufana oh ndumufana waba memes baba memeur urumva nuko rero urumva me ari abo tuzinanye sana bivanye n'ukuntu dukorana ariho nabandi tubabona uko nyene ugasanga bona relation nyine dufitanye ariko nyine sindataho kigwa gose ofite urabona hariho urana nko mu Burundi dufate nk'abaririmbyi hari ukuntu nyine usanga bazinanye dufate nimbara Bahe nko ngaho ugasanga baragirana ama collab canke ibiki nyene nashatse kuvuga hagati yanyu mu memeur haba mu gihugu cyose no hagati biri gute bon kumenyana bon aba memeur bwa mbere na mbere n'abaririmbyi ntibazinanye bose ngo bajya batanga umwuga kera usanga bazinanye twebwe bon aba memeur bakiri bake byari byoroshe yuko dushobora kumenyana ega nakombwira we mugabo nari abarankeneye bon aba memeur rero tukiri bake byari byoroshe organisation dushobora nyine kubonana gusa haragiye mwarajamwe abantu binjavye novuga binjavye gute n'abantu usanga ariko bakora ibintu bidashoboka kuri memes batukisha ugasanga afata memes ziwawe yahinduye logo gusa agacishira ko ngaha aho rero warayijora uri kurandika ibaro y'ama memes mugazona umuntu yayitoye yose yahinduye logo gusa birababaje vraiment wibutse umwanya wa bataye nukuvuga iki harimwe rero ari abantu rero baje kwica ibintu n'abandi nyine bariko mugabo mu bariko baraza bose twubwa yuko bose ari babi hari bariko baraza vraiment baza bakora bien bafise umwete vraiment watari twebwe mugabo turazinanyera majorité vraiment kuko tukiri bake twarorganiza ama rencontre
amarankontre tugahura canke ama interview nkuko nyene tugahura mugabo rero twaragenda turabona hari abantu batabifata au sérieux ibintu byo bumemeur umenga ntibabishaka ntibashaka kugaragara mu bandi niyo abo rero nk'abo rero usanga rero tutanazinanye tuzinanye kuri phone gusa mugabo la majorité vraiment memeur turazinanye kandi turakundana. Ukiri ngaho nyene hari ikindi kibazo muri entertainment y'u Burundi naho hantu minda hagaruka aba comedian canke abaki barafise ikibanza mwebwe nyene sinzi tubatorera he muri ega abantu batabazi je hari umujournaliste kare twahuye n'umugati ngiye gukora ikiganiro nawe ngo abo ni bande ngo bamemere n'abaki sindaba nibaza antuka ikiganiro ndamuhane memeur ni barabigitahura ubuze mu memeur ni barabitahura. Okay muri entertainment nk'aba comedian canke abaki abantu bakina ama film bo hari gihe bagira intuze bakabatumira nice nimwe navuga vy'ikibanza bagira ama concert canke bakabatumira namwe bimeze gute haragira igihe bakenera mu concert canke mu biki. Bon twebwe niyo mpamvu twashizeho umugwi wa Burundian Memeurs. Burundian Memeurs ni umugwi w'aba memeur bari bazinanye bagiye hamwe kugira dushobore kuduza agaciro ka memes ngaha mu Burundi kugira ibintu bitangure kugenda neza tureke kwandika memes twandikira ubusa kuvuga uwo mugwi kugira ubeho twararavye abantu muri bamwe nakubwira bahora baza mu marankontre mu biganiro nibo twagiye turaronderana tuja hamwe kuvuga babantu bon turi 12 abatumwa ba Yesu turi 12 uwo mugure nico bituma twawushinze kugira twige ukuntu dushobora guha agaciro ibintu by'iwacu kandi kubiha agaciro no gukora cyane no kushiramwo discipline mu bintu ukora no gushiramwo na professionalisme mu bintu ukora niko numva rero turacari hasi vraiment turavye aho twari mu myaka iheze siho turubu ubu turabona yuko biriko birakundwa kuko ama TV online menshi araturondera nkeje twari dufite ikiganiro umva tubura n'umwanya wo kubakira bose biraboneka yuko rero tuko turakora ku rugero rushimishije nivyo uri kuravuga bizogerwako hazogera negero premier juillet mutubona tuko turadefile Muri ko murategeza abantu oya turi muri defile nyene turi muri defile yaba memeur Burundian Memeurs hajya tugerageje kumviza turumva yuko murambabarira mfise umwana wengeje gose ijyo ryanjaye muramaze igihe mutanguye uwo muga wanyu mbenga akunko mumaze kubonamo nakahe urumva kwanza ahanini urabona monde tugezeho kuba anye tunavuga ko ari monde réseaux sociaux tubwira ahanini twibaza kuri réseaux sociaux urumva novuga ikintu cyose kijanye na commerce ni réseaux sociaux urumva novuga ibintu byose bibaho no kudraga ubu mukobwa mutangurira kuri WhatsApp Facebook mugaca urumva muhura face to face aje kugusoma ni bya bindi mukundaniye kuri rezo sociaux umukobwa kandi muzohebanira aho nyene niho muhebanira kubera iki ugasanga n'umukobwa mukundanye w'Igitega uri ngahi Bujumbura murakundanye murabonanye rimwe urumva murabonanye rimwe amarero mubwiye kandi agaruke agakubwira nta mwanya mfise urumva ko muzohebanira kandi kuri rezo sociaux kubera iki nta mwanya abafise kandi nta mwanya azoza ngo umukatire ngo uri kuramubona oya ucumukatira ngaho nyene Ushibonye busukuntu narigeze gukonsoma ticket ya 20000 kuva ngano mu Kirundo ngiye guhura n'umwana wa 13 ans. Wari ufite imyaka ingahe nimba atari banga? Narifise ma 20. Ma 20. Ngiye guhura n'umukobwa mbona kana mama we. Wibajije kuri profile yiwe cyangwa yarakurungikira amafoto? Snapchat imuta. Vraiment kuri leta y'u Burundi kwiye gukora ico kintu cya Snapchat bakazikura mu Burundi. Ego. Nikindi nuko Nikindi leta yo tura Nikindi leta yo duhindurira amakarte simu kagira amakarte simu y'abagore na y'abagabo. Kubera ari ukuntu bitugora gasanga ari ugasanga umugabo yashize ko nk'umukobwa wiwe cyangwa ugasanga yashize ko umugore wiwe ugasanga ari toto ndogo nyene ugacuja ko rero ngutangwe kuvuga ugasanga n'umugabo uri kuravugisha ifo rero ko bahindura amakarte simu y'abagore n'abagabo ndenda kubazi na mbahungu bose bo barakunanye bose waruzinanye nabo mwaravukanye igico nico gisepara abantu mba mutaravukana
bavugana n'abavoka oya ede yavuze ngo dukundane n'umuntu azi rega ajya gukundana no aza kugurukirako cyangwa mubanza kwanza kumenyana cengurukirako rero nyine ngaruke gato ingaho ngaruke gato nababwiye ko hari abantu benshi batabazi je nshaka mumbwire impamvu niyihe mpamvu ituma mutagaragara ku marezo sociaux mwe ngo abantu bamenye ku mapicha yayo bon vision yacu hanini ni gutwenza abantu gutuma abantu tubakura stress twebwe target yacu sikuba umusitari ngo mboneke gose n'amaklipe mugabo ababidusaba yuko bakeneye gutumenya turabiyereka vero yego iryo nibanga rya memes ibanga rya memes ikaba iduravye nibake biyerekana uyo muntu aje n'umumemere cyane umumemere bana karibu bamwita ntuzeye ivyo nibindaba kakasingo shigamu karibu umumemesi kakasingo ni kakasingo uyu ari singo uri singo ari singo ntona nikirato ci kakasingo idushirire ngaha cameraman yeranje aboneke mwegerana nibya nkako dukwira turarerana hama tuguhe karibu nawe kuri Bishop TV sinzi turabandaniza twari tugeze ariko ababo bamaze kubamenya nawe banzu bibwire mugira bakumenya uri umumemesi cyangwa uri umumemsi uri umumemesi cyangwa uri memeur Ok, premièrement kwanza namuremercier Mungu cyambere no gushimira Imana hamaje nkuko mubizi abatanzi ndi umumemeur nkoresha page yitwa ivyo ntibindaba bamwe banyitwa kakasingo abandi bakanyita n'amazina ntazi ariko oya reka ivyo bintu hama ndashimye kuba nshiye mu rubanza rwatanguye nkashikanja uru n'urubanza nko gushika muri mariage yatanguye yo kwiyarurira ugashushikira kuranja iramukiye kuja kwiyarurira nabiboye je nabonye inja izinga mahubayiriye nanje ncangerageza kakasinga arahumiriza rimwe umubiri nawo ni hatari wabitoye kakasingo si kakapede ndibaza biratahuritse tubandanye n'ikiganiro twavuze ko turi mu kiganiro kuzimano n'impano yanyu y'umumemere hama nayiko ndababaza gituma mutagaragara hama biroroha kuronka abamemere ubwenzi hanze n'abamemere bandi mushobora kuyaga ngo mugiriranire ubucuti ubugenzi n'abamemere hanze biroroshe wewe upfa gusa kuba ouvert mu mutwe ukisanzura numvise uvuze biroroshe narinze ngo mvuge biroroshe kuronka umukunzi uri umumeme bon reka mbandanye kwicwa rumbagije je ndafise abameme bo muri Kenya tuvugana gusa kubera igiswahili n'icongereza biri hasi nyene ntavyatari mugabo turavugana ndafise n'abandi bo muri Burkina tuvugana biroroshe urumva uva kwipresenta nawe akakubwira biroroshe vraiment ni nkako umenyana n'abandi bantu kandi biroroshe cyane kumenyana n'abamemere bo hanze kwa turafise no mu memere ari hanze mengani babiri ariyo Ngara urumva ko ari hanze nari ngaha mu Burundi turafise uwundi ari hanze Ngara yagiye kwa Ngara si hari urumva turafise uwundi ari Norvege yitwa Tontonwari sinzi ko bamuzi uramuzi ari kumwe na Ngara ari kwa Ngara nyene umva ko tufisa abantu tuzinanye bari hanze nyene Mbega mufise abamemere beshi mbega abamemere b'abakobwa babita gute
je ndumva n'aba memeurs aba memeurs barabaho mbega ha mu Burundi muba mufite nk'abangana gute bon je nzi umwe Arsine wenyene asinzo sinzi ko abandi babazi bon hariho Arsine gusa nyene umva biracari ku rwego rwo hasi ibintu by'aba memeurs b'abakobwa hariho Arsine zo mbere nka bamujama ngo Arsene zo amujama ndungikiye voice ngo baye ngo wenda gufana ngo mugabo ndakuvanga na Bangara nabaye ngo dutwenge hamwe naba Jospe naba Arsene zo bo hariho jewe nzi ni Arsine zo hamwe n'undi yitwa Jojo jojo.com nawe nyene n'umukobwa nawe nyene ikintu muriko murakora kugira ngo muri kazoza kugira ngo mubone ko muva ku rwego muriko muduge hejuru ikintu mubona muriko murakora co bashikana aho mwipfuza niki ndagutumiye muri rencontre uzokimenya ya le 31 niho muzomenya ibintu byinshi umva biri muri team yiwacu n'ivyiterambere ry'iwacu byinshi muzobimenya ariko kandi merci kuntumira nzoza ngena ntwaye nimero zonyibutse canke jewe nzovyibukira nzime ifana nzimenya ntaco ariko naho biruka nimuyumve yareka kubasinga gute kandi n'ifana adashobora kuyitanga ariko kandi n'abakunzi ba Bishop TV si twese dushobora kuzohashika hari abakunzi ba Bishop TV badukurikirana uko bukeye nuko byije bari hanze bari ruguru badashobora kuzohashika nukuvuga nabo baba bakeneye kumenya donc kugira ngo bamenye ingene babatera intege bon sinzi nk'abantu boba bari nko hanze y'igihugu canke bari muri intérieur bon rencontre tuyipanga le 31 juillet azoba ari dimanche asigaye menga 2 semaines gusa 2 semaines azoba ari dimanche tuzokorera muri DCA ajya mu Kigobe hepfo ya Enes mu Kigobe bon abantu bari hanze barashobora kwifatanya natwe bakaduterera kugira ngo bizogende neza bazoba bahari bazobicarana bameze neza azoba akazi kameze neza azogume araba ibintu bimeze neza abantu bari hanze abantu bari ruguru bo twegera bakaturondera ugiye kuri page uraronka nimero yiwanje mukadufasha kugira ibintu bizobe bisa neza hama nimba mushaka tuzogire live kugira bari hanze n'abari ruguru batubone twogerageza tukabigira bakunzi ba Bishop TV murumvise yuko le 31 juillet tuzogerageza habeho live ko bantu bifuza kuzobona iyo rencontre ego ari cyane hama mu bashigikire mbega umuntu ashaka kubashikira bigenza gute mubabwire hari abatabizi akalimikashi karaje nyina akalimikashi rero nk'umushefu w'akalimikashi turamufise muyunga chef Olimikashi umunyabigega je rero kuva umunsi abaptipe bangize umunani umunyabigega wabo sigaye nagata sigaye yajya none sinavuze uko gusa mejeje kurya cyangwa kaepo ibintu nyizo nyene hama utura amahera ariko gacuka sinyigura kandi nite vraiment mubaho hama bon ku bantu bakeneye kuduterera bari hanze cyangwa batazoshika limikashi ni 61 419 460 abaze nimero ko zoroshe ndibaza barazidushirira ko hajya izina ni sinzoba kwira Idris novuga ko monta yose urungika soma yose urungika turayakira kandi byo babizo tubwiye we urinde kugira tugushimire warungitse uri hehe kugira tukubwire merci bo kandi gato no kongera kw'ivyo ntidukene apana naho woba atakintu ufise cy'amahera uterera ukatwandikira kugira uduha ivyumviro kugira rencontre zo bimeze neza dukeneye yuko twoba kumwe vraiment ukanyandikira WhatsApp nimero ni 71 897 935 urashobora kunyandikira kugira tuvugane vya rencontre nimba ari ide nimba ari nk'icyo ushaka kuzodufasha mu iyo rencontre turakwakira vraiment bavuze ikintu cyo kudute umuntu ashaka yifuza kuduterera kudushigikira mu bisanzwe kwanza Bishop TV mwubahe mwadushigikira iki ni ikintu cya mbere mukoze cy'akamaro cyo kudushigikira ikindi cya kabiri nashaka ndabasabe urabona ngaha mwaje muri bane umwe igihumbi kuri limikashi
vraiment muzoba mugize ikintu cy'akamaro ico intebe muzozikora muzoikaza 30 30 okay igihumbi vraiment nawe ntukibura turahurira muri imigaje ego hama ngira ngo no ku ma Facebook yabo mugenda mukabashigikira kugira ngo nyene imbuga zabo zitera imbere navyo ngira murabishaka naho mutabibabwiye je ndabipfuze mugende muri ibintu bagira kugira ngo muze muratwenga mongereza imisi yo kubaho hama tugaruke gatonyi nikihe kintu musaba abakunzi ba Bishop TV canke ikibo baterera kugira ngo mushobore kugera ku rugero mwifuza kugerako ikindi kintu dusaba abakunzi ba Bishop TV nuko boguma badukurikirana hafi dukeneye ama reaction yabo mu byo dukora impanuro ziwanyu mu byo dukora biga bintu biradufasha Seven ndashobora gukora ikintu ugasanga je sindi mu malayika ndakosha mera ashobora kunkosora kambwira ahantu siho namenye ukuntu la fois prochaine nshobora kwikosora ico ni kimwe badushigikire ku bwinshi amapaje iwacu bagerageze duciza kwa kantu bagashikane kure aho tutashoboye kugashikana ego nini je mbona arico bon gushigikira urumva twebwe twifuza gutera imbere kandi gutera imbere kuri page yawe bijanye no mu mufuka bari fresh bon dasaba abakunzi ba Bishop ushobora kuba ufise uri mu commerçant ufise ibintu ushaka kumenyekanisha turondere maramazi kubona ukuntu tubikora neza twese turi groupe y'abantu 12 imagine abantu 12 bage baragukorera umuti kuri zirya memes bigacako ndazi ibintu bimeze neza cyane ubu marketing igeze kuri rezo social niho hantu abantu benshi bahurira niba nabantu bake bacu ninde yumviriza radio ngaha na numwe yumviriza radio mugabo arakoresha Facebook arakoresha WhatsApp marketing igeze kuri internet nukuraba vraiment mukaza mukatwegera kandi vraiment nitugorana bon je nabashimira cyane ikiganiro tugeze aha canke tubandanye muvyumva gute gato hariho umuntu yaje vraiment ikiganiro gisa n'ikigira gihera nukuri nasabye abandi badutwengeje aha no kwa muganga twagiye vraiment iyaranje akanyuma kugira ngo tugere n'abakunzi ba Bishop TV ariko baratwenga natwe duhitire kwa muganga ngaho vraiment ugere dutwengeje usubiremo n'ivyo twavuze byose Chambere George je nashikiye mu kiganiro sinumvize sije mwari muriko nyamukuru ariko sije shikiye ko niyo kubatumira mu rubanza dusero trateye muri DC yego rubanza rero kintu no babwira surprise irimwe reka mfe kuyivuga harimo na gato zo kwa kijaje kandi umwe wese azikatira abantu bafise uburohore bwa gato nk'amahuba ntibitinye vraiment kijaje ari kwije akorera ngaho kuri 12 mu Kamenge hagati ya 12 na 13 etage yanise ko Kamenge business house cha winjira indani cubona kwa kijaje bisabuze kuhaca rero winjire ubaze ze kwinjira ubaze kubaza ni ku buntu yego nta kabenzi kazoba gahari hazoba hariyo gato hazoba hariyo n'impanuro z'abantu bagufi kubera indero iva hasi impanuro z'abantu bagufi zose umugabo mugufi Bahe ngaha mu guhanura turamwizeye kubera indero iva hasi abantu barebare no guteka turazi ntitubizi kubera ubwonko bwacu buba buri kure y'isafuriya mu bisanzwe abakobwa bagufi nibo bazi guteka kubera ubwenge bwabo buba buri hafi y'isafuriya okay arine bo ingorane nayo y'abantu barebare umuntu muremure afise ubugugu bari burebure mugabo umuntu mugufi afise ubugugu abari bugufi niyo ngorane y'abantu barebare n'ingorane y'abantu bagufi iyo umuntu mugufi ari kure yifashe nkuko mengana igikombe cha Champions League cyangwa umuntu mugufi iyo umubonye ari kure yisukishije nk'ama dread cyangwa ama menshi ukwibaza ko ari nanasi kurongora umukobwa mugufi ni byiza ariko stress zizaye iyo watasha ku kazi ugasanga yamisuye ari akurindire ko wani kuzanikira
urazi aho biryoheye ufise umugore mugufi uri muremure ashobora kwambara ishati yawe nk'ikanzu. Ikiza naco cyo kugira umugabo mugufi nuko yagiye gukoresha imiryango y'inzu yiwe acage navuga ngo munkorera amadirisha kugira amahera abe make. Mungeza hano mva akanyuma kw'abantu bagufi vraiment na kintu kiryohera umuntu mugufi niyo yahuye umuntu mugufi amusumba araryoherwa. ushaka uvugere ko Bahe yabonye komanda ataryoherwa. Man samblage yo memes narayikoze man kandi rero umva ari inspiration ivyo wanje ari uri umuntu mugufi uri kumwe n'umuntu usumba vraiment ngo mugira ngo tonto turi kumwe vraiment naragira ingora akabona agiye vraiment kuko urumva cyenda mugufi ari muremure sana umutipe. Umva rero turi kumwe kubera twarajana ku ishure tukagarukana umva turi kumwe rero tuko turatera inkuru nayo mva nk'inyuma y'umunota. Kandi yaba yagiyemwe amayeko irimwe itavuga neza. Yego oya gusa ndamukombe vraiment. Twatubwiye ko no mu ndege begeje intebe inyuma kugira yicare neza. Gato ingira ngaruka ari umuntu tonto ntwari bamuvuze tonto ntwari ngo naho wagengo urakoze ikintu ciza cyane kwera Bahe ngo yarahagirira ikibazo yuhari. Hama hari umuntu yitwa Ngara ari ne musigira akajambo numvishe ko washavuye ko nadahari. Ngara we Ngara ubutumwa hinge umvirize. Ngara agake mukunzi wanje Ngara agakete ku mukunzi wanje Ngara duhurira in box no kavuga ngaha anye vraiment huko oya urabona jewe vraiment twanga dutangiye guterera mariage oya baze munyumvirize baje sindi umumemesi je sindi umumemesi sivyo ndabivugiye ngaha anyumva bica bingora reka nze kwandika agakete keza kuri Ngara gusa ahubwo reka nsige nimero yanje Ngara ndakwinyiza cyangwa ndabikire nimero yawe gusa aronka ama message menshi inbox ndanzo mu telefone tugashira muri groupe tugapostinga ku mapage. Aha yo genda kukandikisha hama kaca akaturungikira tukaca tumugirana muze ko mumbwirira Ngara vraiment ko ndamukene umukunzi wa vraiment telefone yanje ngiyi iruzuye nta nifoto rimwe kijayo harimwe mu misi ya Ngara nawe baziruzeyo nyinshi Bahe ko vraiment harimwe nyinshi ku buryo ndayibonye kuri Facebook ntanatoye muri gare. Oya je bazogera igihe nsaba abafana biwanje bareke gukunda blagues wanje nanje bankunde. Imagine vraiment uko bigeze ahantu Imagine vraiment Bahe n'ubwa mbere ndamushize kwijisho ryanje n'urukundo nari ndamukunda shana ari mu guhwera Imana mbwira abakunzi ba Bishop TV nuko duko turakora memes ariko usanga tumaze nk'ikintu camezi n'umwaka atamukunzi dufise gasanga rero mu babono bufise ni benshi kashaka rero wandike nk'akajambo babwira basi umukobwa yo bari free aze dukundane kaca wumva rero batanga gutuka muri commentaire ubwo ni bwa busazi bwawe kandi uri serie mba ndi serie niko ndabwira abantu ko nkeneye urukundo nkumbuye urukundo ndarukumbuye mbari Bishop TV fise abantu two batungana nange nimero cyangwe baransanga inbox izina rya page ni Jospe Burundi cyangwe fata uko biri ku mazina araha wagiriye ibintu birahawe nk'ibiki nagize amazina yose donc ku mazina y'abantu bazogira ama mariage gukwa 0 witwa gute witwa Lina ofete wafashe amazina ushira ku impano bazo oya biravara rega uraraba n'umukobwa rega yoronka amahera ubundazi batari igihumbi wowe Ngara hariya ho sinibaza ko amarazo yaronka tuge tuzoterera kugira uzocuca hariya Erega so yo kugira mariage yo kukurungika kugira ugende bakunze ba Bishop TV twashimire cyane murabona ko ibintu byari bitesa byari biryoshe turi kumwe n'abantu n'aba memeurs abamemesi turi kumwe n'aba memeurs hama utaragira subscribe genda kuri channel ugire subscribe cyangwa se abone vanye n'ururimi rwa telefone rimwe hama ubandanye dushigikira kugira ngo ibiganiro byacu bibandanye bikugeraho utwenge uryoherwa antwa nk'iganiro cy'uyu munsi nitakira basha sinzi ugize moye mu misi wobayeho ariko ndakwifurije kugira ngo ubandanye ugira
ugira amagara meza sinzi uvyibuha ugira ukunenepa sana sinzi hama n'aba memeurs bacu mu bashigikire hari abantu batabazi hari abantu batazi ivyo bakora ngira ngo twagerageje kubazana mugira ngo basigurire ibintu bakora mugira ngo bamenye rero nahanye genda ku ma page yabo mugira ngo mumenye ivyo bakora mumenye ko ari aba memeurs atari aba memes ama nakarimi kashe mwumvise bon si twe twogenda tudasezeye cyambere nambe nagomba mbwire abakurikirana amapaje yacu bakurikira abakunzi ba memes nagomba ndababwire yuko twe twaje tudafina Burundi memeur twaje turi ku kazi ndibaza muri ko murabibona ibintu tuko turakora je tuma ndabasaba yuko mwoturondera kandi turafise n'inzego zidutwara jewe ndi ngaha nka president wa Burundi memeur hariya dafise umukuru wa wiki ndamwite gouverneur ni wasinya ku mahera ya BM turi kumwe ngaha classic for you nka vice president icegera cyuserukira Burundi memeur ndagomba babwire rero yuko turi ku kazi vraiment twaje tudafina nimba mwe muzisoma mufina twe ewana twaje ku kazi hama ndabashimire mu bandanye mukurikirana Bishop TV mugere s'abonner hama muze muri rencontre yacu le 31 juillet mwabonye ukuntu byari biryoshe ngaha niko bizaba biryoshe nahari Antreta miyo rencontre ya le 31 juillet bizaba bimeze gute kwinjira bisaba iki modu muco ikibazo ciza vraiment bon twebwe ukuntu dushaka kubikora mu mwidagaduro nyene muri wa mwidagaduro nyene byo dushaka kubikora kuvuga le 31 juillet ni muri DCA kwinjira ntaco bisaba we bisaba witwaza agafana kawe nimba atagafana nwa naho uzoza wicare wewe wihera amaso gusa nta kibazo